nibaza yuko atakosa twamutako kubera ntaba yararose umuntu amugirira agahide kandi ibintu byo kuvugana ukuri hagati y'abana n'ababyeyi so umuvyeyi ntiyagire icakasha umwana wiwe navyo birafasha cyane. Aba bakozi asha kugiranira bifu na nyina wuje cyane na seruje akavyitura umwana barakubita abana sivyo barabatraumatiza kandi rero wa mwana ntazopfa avuze na kibe kuko wewe mama wiwe ce papa wiwe we ntimubana byo nakunda mu gihe abakoresha nabo bafashe neza abo bakozi bakiyumva yuko bari mu kibanza ca bakiyumva yuko nabo bafise agaciro kuko amufata navuga ati dufana ayo mahera gusa ibindi ni nkore ngende ashobora dufatiye par exemple ashobora nkama sanamu y'urukoza soni azokenera kumenya bijya nibiki gusa araba papa bameze uko baba bashaka nyene abana babo baba respecte donc bumva ati ndatashe vraiment araho nyene bumva yuko araba papa mu rugo nyene arabagabo uno munsi umwana besha abavyeyi bati si namuhaye icyo ashaka birakwiye ariko nicari gikwico kintu nimba umwana wakiri mutohera mu buto bwiwe umwereka uko ubuzima bumeze umworiente ko wewe ushaka kwaba kugira ngo ntihazobe ama consequences ama utangure kwita ko umwikomo kuraba umwana wawe mukaganira umwana mutoye kakuganiriza mwegere umwiyegereze no munsi j'ai pas beaucoup de choses yo guharira ko ibiharirika bino Bonjour la famille, nibaze ko muguwe neza aho muherereye natwe ni sawa turashima turabamukije abakunzi bacu ba Iyaganawe TV nkuko byama bisanzwe ni jewe nyene nagarutse imbere yanyu na mugenzi wanje nta handi turi mu kiganiro nyene Friday noon kiganiro cyama gifise content zitandukanye kandi content zirimo inyigisho kandi zirimo vibe rero takine ngusaba ukabukiri mushasha ukabukene kuzo kwa Friday noon chaque vendredi après midi kiganiro kuzokira gushikira gira sabone kugira tuze turajana ku mwanya ibiganiro bigezweho bizobera gushikira ikibiriraho rero nkuko mama mubizi simba DJ nyene mba ndi kumwe na mugenzi wanje Nina Merveille mu kiganiro Friday noon cyama gica kuri Iyaganawe TV kandi muri kano kanya nawe abanze abaramutse Nina welcome. Merci beaucoup ndabaramukije cyane abakunze ba Iyaganawe TV c'est Nina Merveille muri Iyaganawe TV tous les vendredis twama dufise kino kiganiro kandi nyimburi mushasha twakire bashasha mbona baguma biyongera tubabwira karibu ntandi muzosanga ibiganiro biryoshe bimeze neza atari kuri Iyaganawe TV turabigisha birimo inyigisho hari n'ivyakaranga mais cette fois-ci ni ibiganiro vya vibe birimo nyene n'inyigisho so byose biri kumwe ndakwibutse rero kugira ngo uze kugira like kuri video and comment ama commentaire yanyu tubugize imisi tuyabona kandi c'est bien twarabikunze cyane mubandanize ngaho partage ikiganiro ugiha abandi bien sûr nyemba uba wagikunze ntimwisangize uburyohe bwa Friday noon nkuko bisanzwe mu tuno musi tubafitiye iki uno musi ko twama dufise ama content atandukanye uno musi tuje kubaganira ku buzima busanzwe ubuzima bwo mu kibano ubuzima mubayemwo ubuzima mubona ariko abantu benshi batazi yuko ivyo bintu tubayemo hariho ingaruka mbi bigira surtout kugwaruka navyo nibihe murabona iterambere ryaraje ubu abantu mu mihana usanga bafise ababone usanga abanyene bafise abakozi babarabira abana abakozi bakora amasuku mu nzu ugasanga abo bakozi nibo bamara umwanya munini bari kumwe n'abana abavyeyi bari kurondera ubuzima bari kurondera umukate w'abana kandi nivyo vraiment ifoko dukora amako mu mpuzu tukakora kugira tugire dushike kwiterambere rirama ariko ndagarutse uno mushaka tuvugane ku kintu ca bavyeyi inshingano zo kurera abana inshingano zo mu rugo bazihebeye abakozi 100% aho abavyeyi basigaye umenga kurera umwana abanka yavyara mu cyavuze ngo ahanje ndahejeje ngo hasigaye aho mwungere uno munsi tuje kuvuga rero kucerekeye ingene inyifato abavyeyi bakwiye kugira n'inyifato basigaye bagira itabereye yuko basanga abana baregwa n'abayaya
ugasanga umwana ariko afata uburere butari bukwiye ubw'umuvyeyi yashaka kumuha kubera iki kuko umwana yabanye umwanya munini cyane n'umuyaya umuvyeyi ntamenya ati umwana ameze uku umwana yitwara uku yikomporta uko rero no munsi turi hano muze gutukwikirana cyane tubaza gukenera commentaire zanyu muze kugira ico mubivuze ko kugira mumandanye mutwereka yuko ivyo turashikiriza mu bitahura Nina arakantu uvuze yale ngo inka yagize iki inka yavyaye muci hasigaye aho mwungera donc urumva n'abavyeyi b'iki gihe abona umwana avutse iki umwana atangwe gufungura ati yari yazomurera kagenda kirindi cyishimo natumvise bon icyambere ndacyumvise ariko nawe urashaka gusanga hari ibindi nzi butazi c'est pas ça noneho barabizi nije nkora ibiganiro by'akaranga ngaha kuri Yaganawe TV ushaka kubikora mbaswe bindusha bon ok aujourd'hui nibaza yuko iyo thème iri intéressant kandi nibaza yuko ntaza guharira cyane hari abantu bambwiye ngo no nguraharira cyane mais aujourd'hui simparira ariko nibaze ko atayindi shusho abavyeyi bafise donc ubuzima buragoye ntiyo kwibaruka ngo ashaka guma muhira abavyeyi usanga muri no buzima buragoye usanga umugabo n'umugore badakoze hatoshobora kuba equilibre mu rugo donc nta shwa baba bafise kandi ntaza kumenya ati none umubone nzanye arashaka kumuyorobeka ko akiri ngaho ntaza kumenya ibiza kuba à son absence rero usanga bigoye biragoye kubona nyimba umwana wawe yaguye mu minwe myiza canke ataguye mu minwe myiza ariko de toutes les façons ntiwama mu kazi igihe cose rondera ako kanya umwana wawe nyimba ari akanya wari gusohoka ukoja kuryoherwa n'abandi amafete n'iki gerageza rero uce ubaho uha uwo mwanya muto uronse umwana wawe fasi nibaza yuko nzofasha urazi ikintu Nina ni ikintu kihari mino misi uko ndabibona turiko turiruka cyane kandi n'iterambere kandi byiza kandi vraiment nivyo haba abadamu bakora cyane bagakora vraiment gose ni byiza abagabo bagakora kugira bakorere iterambere ry'umuryango bakorere hamwe mugabo ntibagire ko muri rya terambere ry'umuryango nabwo agwaruka rwabo rurimwo no munsi ingorane zirashikira ugwaruka kubera bivuye yuko hari sinovuga ko ari affection nke mbasha kubaruza ahubwo nuko abavyeyi burya umwana kuva kiri muto aragenda arigira cyane ku bantu bamuba hafi arigira haba mu mvugo mu ngendo mu cubahiro ingene abona muhira bakira abashitsi ingene abona baganiriza abashitsi umwana ahera aho nyene ariho agenda arakura uburerere bwiza rero abavyeyi b'iki gihe benshi avuga ati na serasiyo si bapanze na serwaye si abana bariga naje amaminervari byose birahari doko ibijyanye doko na moyen financier byose birahari nta kibazo benshi abavyeyi bica cyo vumenga birakwiye avuga ati ja abana banje baretswe neza naco babuze umwana cyakenera kironka ariko benshi bari bagara ko umwana akenera urukundo akenera umwanya nyene naho toba biragoye kuri umwanya haza kugira ubane n'umuntu ariko akanya gato baronka babane nabo kugira abana babigishe cacubahiro babigishe kim kera byari biryoshe kera umwana watangiye gukura abona yaca atangwa kugendana na se wiwe kamugisha ingene bahiga kamugisha kuragira iki hama umwana w'umukobwa nawe yaba ari kumwe na banyina wiwe bahinasenge kamugisha ingene basya ingene baterera ingene basikura ibintu nk'ivyo ariko maintenant uno munsi umwana benshi abavyeyi bavuga ati si namuhaye icyo ashaka birakwiye ariko nicari gikwica ikintu bon sivyo no kuvuga ibi by'ababone niki yarashaka kumurika mu rukoye umwana agakurira kuri television agakurira kuri réseaux sociaux donc kandi bivaye n'imyaka azaragira muri mayitape kubera abari libre yo gukora ibyo ashaka ucusanga yisutse mu bintu kandi nibaza yuko atakosa twomutako kubera ntaba yararose umuntu amugirira agakinde kandi ibintu byo kuvugana ukuri hagati y'abana n'abavyeyi
so umuvyeyi ntiyagire icakasha umwana wiwe navyo birafasha cyane. Buriya rero nari kimwe buriya umwana aza kugira uburere bwiza agira abavyeyi abamugenzi hama n'abavyeyi bakagira umwana umugenzi ku buryo umwana agize ikibazo directement yumva ko abantu ba mbere aza kubaza arabavye ko umuvyeyi n'umubaza ntakubesha mugabo kunyi ko tubibona ase tudufate mu bana bakora babadorisa 14 15 akurira kuri televiziyo réseaux sociaux hari ivyo abona bigerera abona keneye kumenya ivyari bijama influence amaze ku influence rero nta kuko abavyeyi atari abagenzi biwe ababaze hama abavyeyi bumve yuko buriya wa mwanya wabatari hari ivyo asigaramo bashobore kuraba ingene bovuga ati no umwana akeneye akadrema mu minsi turavye arabya mu binazi umwana ko abavyeyi batayaga acaja kwirondera kwirigara bandi bana bagenda nabo meme ntavyo bazi baca babeshanye umwana wa muki mu ngorane zitavuye kuri we ahubwo zavuye kuki ku bavyeyi batamwegereye ngo bamugira umugenzi kuva kiri muto yumve ko etape par etape uko buri umwana donc abana bo bageze aseta kuduga nabana bafise amatsiko kumenya ibintu cyane sana arabaza ikintu cyose abonye ntashaka ko ikintu kimurengana si yaje bari muhira akicara kuri televiziyo akaba kuri les réseaux sociaux ashobora kubona dufatiye par exemple ashobora kubona nk'amasanamu y'urukozasoni azokenera kumenya bijya n'ibiki kandi fin de fait ategeza kumenya ivyari byo ko bimusigaramo rero bavyeyi dukunda turegera abana bacu hariho les conséquences usanga ziko zirabubu tukibaza nayo biriko biva hehe hari liberté idasanzwe hari encadrement idakwiye ku bana guhera bakiri bato donc ukaca usanga bimwe babigize ibisanzwe babisimplishije kuko birasanzwe ntawe ubibabuza ukaca usanga babigize ibisanzwe twarakunza kuba twumva sinzi ko ubu bigihari wasanga kera noneho office twabibona ku bavyeyi bacu donc tukiri batoyi turi abakobwa ntibazana umuhungu bazana umukozi w'umukobwa sinzi ko ubu ariko bikimeze mais c'était envie de nous protéger kugira badukingire cyane kugira ngo ntihagire abo bahungu ntibaze batwikoreko canke niki ariko ubu sinzi uko bimeze n'ubu niko bimeze ushobora gusanga surtout kenshi benshi bazana abakozi b'abakobwa mu gihe afise abana batoya cyangwa afise abana b'abakobwa kuko arashobora ati kameme nazana n'umukozi w'umukobwa afise imisoro ikuze ashobora kuba ntari ibizobera ngaha navyo nzi rero benshi ico kibara kiraba mugabo sha gusa biba biragoye ntavyo womenya ntabyo womenya byonaba umukozi akabwira umwana ati ukabivuga je tociwe urabona ni uvuze nk'ico buriya abana rero tugarutse ku cyo c'abakozi abana baraba victime cyane niyo absence y'abavyeyi muhira ugasanga umwana arabaye trauma cyane kuva kiri muto kuko umwana aregwa n'umuyaya tukora umuyaya bari kumwe niwe bamana kuva mu gitondo en plus niwe banararana sivyo umuvyeyi ashikarisa ababimwe byene abona avuye arusha kandi avuye gukora ararusha kandi nivyo avuye gukora mugabo bari bakwiye kuza barafata omakanya surtout les weekends abana bagiye ku mashure ayo usanga bafise imanza abavyeyi nabo za mariage tuza niziba umwanya wose fata ka umwana si ngombwa munasohoka muganirize nyene bakora tubwira bya trauma tubwire nyene icyo ushaka kuvuga aba bakozi ashaka kugiranira bifu na nyina buja cyangwa na seruja akavyitura umwana barakubita abana sivyo barabatraumatiza kandi rero wa mwana ntazopfa avuze na kibe kuko wewe mama wiwe ce papa wiwe we ntimubana wewe uza gusa uvuga ati tasho iki wigiye abazi ko hamwe wokanira ati n'ubundi navuga ahubwo biza kuba ibindi bintu haza kuba mu ijoro mujya bajyana bararyamana mu gibinuma ejo mugatozo kujya ku kazi aho azo rigana kwa kumwica akoze ibicisha inzara abana byusi ukaba wasize ratio kiye abana akubwira ati wowe ugasanga umwana ufite n'ikibazo swati ya trauma nta mahoro afise ntafungura neza kubera iki yamana ugasanga umwana ngo yaragiye yarahetse wamwiza umwana kwa muganga
kuvuga mbona ntajya basi arajya navyibuha aguma yonda kumbe umukozi arabijya amata arayanwa iki kandi byose akubwira ati yafunguye neza umwana acari muto ashobora kuba kimusi ya 2 ans cyangwa afite umwaka ntavyavuga nyine kandi rero uri umuvyeyi utazurafata akanya ube muhira uraba umwana kandi ariko nibaza yuko ibyo nakunda mu gihe abakoresha nabo bafashe neza abo bakozi bakiyumva yuko bari mu kibanza cabo bakiyumva yuko nabo bafise agaciro kuko amufata navuga ati dufana ayo mahera gusa ibindi ni inkore ngende abantu nyene tunashimwe urashobora gufata neza ntagufatire neza uwo mwana ni nkuko n'umukozi ashobora gufata neza umwana agafata neza urugo arimwo agashaka kubikora nkuko yobyikorera mugabo baseuje nabijana mufate neza abantu turatandukanye ugasanga buri mwanya kubera abamabuja n'abadatabuja si tunumva kubona kwa mabuja kandi abita abamabuja ari abadamu atasha abakozi bahundagana ngaraje ruraje barahunga bariruka kubera iki ashitse n'induru kirasanze ngangere ugasanga nyene nene gashawe baza uyu muntu ry'umutima wewe umwana wawe azomugufatira neza utahari azobimwitora ari no bavyeyi ngaruka ku bavyeyi n'abavyeyi binuvuga ati bamba barengera nkoshi ijambo abavyeyi gito buriya vrema iyo uri mu rugo ukunzwe wisanzwe ko uri umuvyeyi utasha abana baraza gusanganira imagine wewe uri papa uri serugo uratashe uvuye kurondera umuryango bakakumva sit ura klaxonye kuri portail cyangwa uratoje cyo yindi abana bose ngo ngaho bose mu vyumba vyabo kwiyugarana bafise ico bati nende rero nivyo nabwiye abana uwo mwana ntiyoza kukugira ikintu rero kiri mu muti aragutinya ntiyoshobora kukwisanzura niyo mpamvu navyo ndakeneye kumenya we ntavyazo kubaza asa kwibaza abandi bana bari mu rungano rumwe nabonye ntavyo bazi baca babeshanya gusa araba papa bameze uko baba bashaka nyene abana babo baba respecte donc bumva ati ndatashe vraiment araho nyene bumva yuko araba papa mu rugo nyene arabagabo ubwo butare cyangwa ukoko umuntu agira ngo nuko yumvise atashe barakunda kubyo n'umugore avuga ati ndagona n'umusa atashe kare bari gikoko iyo umugabo cyangwa umudamu yarasitse mu rugo abana bakwiye kunezerwa bafatura kimuvye yaraje bakumva barisanzuye ibibazo bahuye navyo bakamuganirira abapapa baraza wasanze ari ushika abusanze muri salle muri corridor kose utozire gakubita no n'abavyeyi abana banye ejo nzoza bwira gute rega abana no musi akura bwa mico papa gapfa po ivyo donc uko byo babiri kose antuka iryo sengesho ntazo kuba bitatubayeko hawo biriko birabako sivyo basho muvya ameze gute nivyo kuko asanga vraiment umuvyeyi yagize ikibazo ku kazi yagize ikibazo yarari yaciye ukabare bashwaye ishavokariza kuri tamu ahubwo yari endroit nziza yo kukuramo ma stress ukavugana n'abana mugakina donc ukumva nyene ufise amahoro ivyo warimwo byose ku kazi bigahera so ni hahandi nyene babana habu tarata papa tajya turajya matarashika kumva ko bagufitiye nyene igishika byose ndama vuga igabana gutajyara abadamu baragize ugasanga umuvyeyi aratashe hewe ngira n'umubanye kabimenye agacere ukamenga abaye muvyeyi donc ukamenga nyine sinzi kibaye rero gusa ikintu nashaka kuvuga siritu cyane nina nicyo kintu cy'abavyeyi batabana bakabahebera abakozi bakumva umenga abakozi bogira ejo umwana azokura akure usanga afise indero ukibaza iyo ndero yikuwego ku mwana wanje ntiyasopfa muhira yagumanye n'abakozi b'amakadra usanga umwana aduza asigaye agira ibintu kavuga ibintu abikurahe kumbe yabikuye kuva muri bwa buto kandi bizoba bigoye kumuhindura kubera ko ushobora n'ivyatsi nivyo yakuriyemo nta bindazi apanga umwana ku myaka 15 agiye mu kunwa ibyayuramutwe umuganire umubwire yuko ibiyayuramutwe ari bibi mukaboregwe mu buhumbu
usanga umwana akatoza umukobwa amaze kuryamana n'abantu utoharura igitigira sibyo kubera iki ubwo nibigeze umwereka ati buriya mwana bitwara uko ushobora gusanga uwo muyaya yamureze nawe utahara ivyo yagira rero abavyeyi bafata akanya baganire n'abana kuko biratuma ryaterambere ryaba iryo mu mutwe ku mwana na ryaterambere bariko bararondera mu muryango ko bararondera za nguvu bakoresha kwa kurondera bitanga batiziganya biratuma bizoza kugira bizoryoha iyo babirose bakumva ari umuryango w'amahoro iyo umaze kuronka ibintu ukaza kwicuza ati iyo bibintu neba kurondera ibintu nkagira bimwe bike mugabo ibi bintu bigenda uko ntivyari kugenda uko urumva na uricuza inguvu wataye imyaka wakoze wagize iki mugo ugasanga birangiye kwicuza kandi bari gukora ibintu byiza kumbe gusa nakantu gato gusa utagize wibuka ati buriya mu rugo inshingano ufise sizo kuriha amafaranga gusa tora ibi n'ibiri byo mukeneye ndafise n'inshingano zo kumenya umwana ku mwana hari abavyeyi nkunda vraiment hari abavyeyi afata ati isomene ngira ndaba umwana uyu sibyo akurikirane byo akamukurikirana nimba ashaka kuza nko muri ville umuvyeyi akamutora akamubwira ati tujane muri ville tugusanye nawe kubera umuntu ko mubona cyane hari ingesa guhisha mujya minota 30 ariko ni muhamarana amasaha 2-3 araza kwisanga yirekuye cya kintu yarakunyi aguhisha uraza kukibona surtout dufate nk'umwana anwa nk'itabi baragira inyota yaragira itaki uri umuvyeyi ubizi mumaze kumaranya umwanya munini yinya ushaka ko umwana yabuze amahoro kubera ikindi kintu bize kumwanka mu nda yibe aje kurinwa avuye kurinwa muri kumwe uzoca ubimenya mugabo mu mwana na minota 30 murira komeza atubarike azobaheje kurinwa cyangwa atari kurinwa akisuganya neza rero abavyeyi fata akanya hari abapapa vraiment bikora uko karaba bye umwana akafata insomene cyangwa ati aba ndi umwana ngira ndamwige ko ndabe seho n'imyaka ageze mavata umwana ageze mw'imyaka umwana abavyeyi bakarana n'abagenzi abana bagendana kuko buriya n'abana umwana amaze kuja ku ishuri abagiye mu doko gufata iyindi ngeso yindi nayo hariya ku ishuri ari naho nyine muri kumwe n'abamukozi bari kumwe acagendana n'abandi bana kandi azoja ku adapta iriya ngeso asanga hariya niyo azoja gufata mu gihe atabaye umuntu nawe aciye ubwenge ashobore gufata uburere yahawe n'abavyeyi ashobore no kubamo ku ishuri je nibaza pour un peu clôturer nibaza yuko priorité y'abavyeyi bose ari uko abana babo bagira indero nziza sivyo poursa kuri ivyo kugira bishike rero harabamo amasacrifice harabo kwitanga k'umuvyeyi nimba umwana wakiri mutohera mu buto bwiwe umwereka uko ubuzima bumeze umworiente ko wewe ushaka kwaba kugira ngo ntihazobe ama consequences ama utangure kwita ko umwikomo burashobora kubona ko ari mu minwe myiza peut-être y'umukozi ntimwirirwana ariko ntuza kumenya ibyabaye toute la journée kuraba umwana wawe mukaganira umwana mutoye kakuganiriza mwegere umwiyegereze no munsi j'ai pas beaucoup de choses yo guharira ko ibiharirika bino no munsi twaje guharira ibiharirika so uno munsi c'est vendredi nibaza yuko twigishije abavyeyi tuvugisha abavyeyi tukavugisha n'ababone batwokwita ababone yuko mutigeze gufata neza abo bantu sema umwana sujya mu mama n'umwana w'igihugu nawe agize indero nziza nibaza yuko uwo vyishimira ya eko rero igice novuga nguhereza ko nika abavyeyi kintu bakwiye kumenya abavyeyi mudukurikirana twatanga n'ikindi kiganiro icambere na mbere no basabagira abana banyu bagenzi banyu bumve yuko donc agahaze ko bagira mu buzima bumve ko bakwiye kubaganiriza mubugire babugurukire namubugurukire kugira umwana aze akurire mu murongo uri kuramuha kuko ahandi ho ni wumva umenga ati kurondera ibijyanye n'uburyo gusa uramuha icyo ashaka cyose mugabo ntigere ufata akanya muganire wumve vision ziwe umwereke umwe muhuma n'udahuma ni kuri nta kibuza umwana
ejo azogutangaza uvuga ati umwana ko atacamburanye ibi biya byadukanye gute rero vraiment mugira abana banyu mubaganirize mutuganirize twebwe abana banyu tukiri bato bizofasha na ryaterambere meme si mu muryango gusa azoba iterambere rive mu nzu rishike mu kibano rikwire igihugu cyose usange aho uri bavuga ati nakareze neza rega mugani uvuga ngo urera nabo gatuka nabakwe biheraho nyene hama n'ababone vraiment ndabakaruke ko bajya abana murera ntibabe victime niba mudahuza n'abari nabuja n'abasebuja umwana ntakosa bafisemo umurere nkuko rero wiwawe uko uriko urerera uburundi hama ngire ko ntangiza nibaza ko tuza guhurira muri commentaire uno musi tora muri commentaire nta majambo menshi yo kuvuga tuje kumviriza dushaka abavyeyi mu gice mwibutse ko cane n'ababone nabo nyine muvuga ingene mwiyumva hama mu nyuma tuzoca tubatumirira bamwe muri mwebwe bagire ico babivuze ko ya nta kindi tubibutsa ni partage nimba ufise umundi mu mama ubona uri mu mama kino kiganiro cyakoze cumupartage nawe acumvirize nimba ufise umupapa ubona kino kiganiro cokora kunuko nye nawe nimba uvuga ati ndafise abandi bantu basangize ibivyimviro byacu nta handi tuzokoma duhurira tumadura kuri Yaga Now TV tubibutse mwibagire subscribe kugira tuze turabaha ibiganiro bimeze neza cyane mwakumwe na jewe Ale Alan Nina Merveille tout ça turabakunda cyane ciao ciao hamwe na Yaga